Imana yabwiye Eliya ngo genda utoranye Elisa, ariko Imana naho yabwiye Eliya ati genda utoranye Elisa, Eliya n'umuprofete, Eliya n'umukozi w'Imana, Eliya yagarukiye mu kumenya umunsi muhamagaro wa Elisa utangura, umunsi wo kumuhamagara. Ariko information Imana itahaye Eliya, Eliya ntiyigeze amenya amadetaye ku munsi y'ingene Elisa azokwinjira mu muhamagaro. Ndashaka kubameta en garde, twe turi abakozi b'Imana, urafise abandi bakozi b'Imana bagufasha canke bagufashije. Ariko naho twe turi abakozi b'Imana, Imana ikadukoresha tukabavuga ko canke tukabaha orientation canke tukagira ico tubabwiye kikabigisha Imana, mugomba gutahura yuko twebwe tutari Saint Esprit. Témoignage umfise ko kubera ivyo nagufashijemwo ntigahantisa ko iminsi yose jewe nzotahura ivyawe. N'uwo Imana yeretse ivyawe akakukonfirma uwo muzokubakana ukabona uri muri mariage nziza, ntibivuga ko ujya umuntu azokwama ari mu madetaye yawe yose, kuko niyashishikara kuba mu madetaye yawe yose azoba acitse ikigirwamana. So biri important ko nimba uri kurahaguruka gukorera Imana cyangwa ukabura umukozi w'Imana, biri important kugira humilité ugatahura amarimite yawe, kuko niwacika ikigirwamana Dieu va s'occuper de toi.